Murakaza neza kuri Ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu bishika kuri 4 woshobora kumenya ibyo bintu bigakemura none ntiwipurusa bibazo ufite mu buzima bwawe. Ariko mbere yuko dutangura reka mbanze nkwibarize kino kibazo kimwe gusa. Mbega baba warigeze kuronka amafaranga menshi kurushaho wari usanzwe uronka, ariko ugasanga nyuma y'imisi mike yagusa ugasanga amafaranga yose warose ugasanga yaheze, canke warigeze wibaza igituma hari abantu binjiza amafaranga make ariko ugasanga abo bantu bashoboye gutera imbere, mu gihe abandi binjiza amafaranga menshi ariko bakaguma mu bibazo vyerekeranye n'amafaranga. Uyu munsi rero nuko ngomba nkubwira ibintu bine gusa, ibintu bine vyoroshe cane ariko abantu benshi birengagiza. Ibyo bintu nuko iyo bimenye bishobora gutandukanya umuntu ahora mu ngorane z'amafaranga n'ugenda aratera imbere buhoro buhoro. Ico gutangaza nuko ikintu kimwe gusa muri ibi bintu gishobora guhindura ubuzima bwawe ukatangira kubona amafaranga kuva uyu munsi. Rero nuko wogumana nanje gushika kompera iyi video, kuko ikintu ca nyuma nico abantu benshi bariko baramenya ariko bakakimenya imyaka yaramaze kubasiga, ugasanga ikintu bagiye kukimenya baramaze gucikwa n'amahirwe. Rero nawe nuko wovyumviriza kugira ngo iki kintu ukimenye mu bantu ba mbere. Kandi nimba ukunda inyigisho nkizi zigufasha gutera imbere mu buzima bwawe, nuko ukora sabone ugakora na like kugira ngo ntuzoze uracikwa n'izindi video z'ubutaha. Hamaze nda gushikiriza bino biganiro ni Ntirama Pascal. Reka rero dutangura n'ikintu ca mbere ushobora kumenya iki kintu ugasanga kigiye gukemura hafi ya none ntiwipurusa bibazo ufise mu buzima bwawe. Ikintu ca mbere ni kwizigama mbere yuko woshobora gukoresha amafaranga warose. Reka twimvire yuko umuntu ashobora kuronka umushahara wiwe agaca yishura inzu, akagura ivyo kurya, akishura na internet, akagura n'impuzu zihenze. Amaze gukoresha ibyo byose ntacabona yuko yoshobora kwizigama. Ariko ikibazo nuko gihari akeshi ushobora gukora ibyo bintu byose ugasanga muri ya mahera waronka nta nimbo sigaranye. Abantu benshi nuko bizigama bakaza kwizigama bya bintu bisigaye, ariko abantu bose uzobona bateye imbere nuko bazigama imbere yuko bakoresha. Ngaka karero namborose amafaranga 100 mbere yuko ukora ikindi kintu cyose, nuko wobanza ugakora k'ibihumbi 100 cyangwa ugakora k'ibihumbi 200 ukashira hano tazokugera uyakorake ugakora ico kutokwita saving. Ebyo ikintu bakubwira nuko nayo bara amafaranga makeya, nuko iyo ubigize akamenyero ubuzima bwawe butangira guhinduka bukebuke. Rero kwizigama gisugukingira amafaranga gusa, ahubwo ni kwiyubaka, ukubaka nejo hawe hazoza. Nico nokubwira nuko wokwiga kwizigama, kandi mu kwizigama ukizigama ya mafaranga waronse atakintu kimwe urashobora kuba wayakoresha. Nibyo bintu byoshobora kuba byo kubyarira umusaruro. Ikintu naco ca kabiri nuko wokwirinda gushima ibintu bisa n'ibintu bituma uba umutunzi. Reka mbanze nkubwira ukuri nuko hari abantu bagura telefone nshasha kandi atamahera yo kwizigama bafise. Ugasanga abo bantu bagura impuzu zihenze, bakagura ibintu kugira abantu bose bababone yuko ari abantu babategetsi, ariko nuko baba ariko barihenda cane. Ariko iyo ugeze nimugoroba ugasanga abo bantu nta nimba basigaranye kuri konti yabo. Mugenzi, umutunzi nyawe ntatangura ku modoka canke kuri telefone, ahubwo umutunzi nyawe nuko atangura kuboneka mu mahera afise kandi adakoresha. Rero rimwe na rimwe umuntu agenda na telefone isanzwe ariko adafise amafaranga yo kwikingira amezi menshi, nuko atanyungira muri ibyo bintu. Rero ico nokubwira nuko utokaberaho kugira ngo ushimishe abantu, ahubwo nuko wobaho kugira ngo ushobore kubaka ejo hawe hazoza n'ibyo bintu bishobora kuba byo kubyarira umusaruro. Reka rero tugere naco kintu ca gatatu ushobora kumenya iki kintu ugasanga kigiye gukemurana hafi ya none ntiwipurusa bibazo ufite mu buzima bwawe. Ikintu ca gatatu nuko amafaranga agomba kugukorera. Abantu benshi uzosanga bakorera amafaranga, ariko abatunzi bo bamenye yuko amafaranga nategerezwa kubakorera. Ngaka karero nuko ushobora kwizigama amafaranga make ukashora mu gikorwa kitanga inyungu. Ushobora no gutangura ubudandaji buto buto, ugashobora no kugura ikintu kizoza kirakwinjiriza. Nimba amafaranga yawe yose yinjira mu maboko kwawe agaca asohoka, nuko uzokwama utegerezwa gukora cyane kugira ngo ubone andi mafaranga. Ariko umunsi amafaranga yawe yatanguye kugukorera nuko ibintu bitangura guhinduka. Ico nokubwira nuko
wo kwiga gufata amafaranga yawe akaba yoshobora gukorera andi mafaranga ukara ibintu washora amanyamba wizigamye. Kwizigama sibyo bizokugira umuhegwe, ahubwo nuko ukwizigama hama ugafata amafaranga yawe wizigamye ukaraba ukuntu amafaranga woshobora kuba wabyaza umusaruro. Nibyo bintu by'ingenzi byoshobora kuba byo kuvyarira ikintu gikomeye cyane. Reka rero tugere naco kintu ca kane ushobora kumenya kigakemura hafi ya 90% bibazo ufite mu buzima bwawe. Ikintu ca kane rero nuko agaciro k'umuntu gakurikira ikibazo akemura. Iki nico kintu abantu benshi baza kumenya batevye. Ikintu nokubwira nuko iyi si ntihemba abantu kubera bakoze cyane, ahubwo iyi si ihemba abantu kubera ibibazo bakemuye. Umuntu adandaza no kusanga aronka amafaranga kubera abantu afasha abantu kuronka ibyo bakeneye. Umuganga nawe no kuzosanga aronka amafaranga kubera afasha abagwayi kubavura. Umwarimu akaronka amafaranga kubera afasha abanyeshuri biwe mu kubigisha. Ariko womenya nuko uko ukemura ikibazo kinini kandi kigafasha abantu benshi, niko n'agaciro kawe kazokuyongera. Ni naco gituma aho kwama wibaza uti nokura amafaranga, ahubwo wotangura ukibaza uti nikihe nokora gifasha abantu. Amafaranga azoca gukurikira agaciro utanga. Rero nibaze ko bamaze kumva ibintu bine, ariko kuvyumva suko bica biza gukemura hafi ya 90% bibazo ufise byawe, ahubwo nuko wumva ibi bintu hama wige kubyisanisha nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ndumva rero twosozereza iki kiganiro, ariko mbere ko dusoza nuko nokubwira yuko nimba hari ikintu kimwe no kwipfuriza nuko wobanza ukwibuka iki kintu nakubwiye muri video. Burya nuko amafaranga atahindura ubuzima bw'umuntu, ahubwo amategeko agenderako niyo ashobora guhindura ubuzima bwiwe. Rero nuko wotangura kwizigama mbere yo gukoresha, ukirinda amafaranga mbere yo kugira ushimisha abantu. Rondera uburyo amafaranga yoshobora kugira ngo ashobore kuba yo kwiyongera kandi wige gukemura ibibazo by'abantu. Uko niko abantu benshi bagiye bubaka ubuzima bwabo, bakabwubaka buhoro buhoro kandi bakaba bari ahantu hashimishije cyane. Nimba iyi video wumva yoba yagufashije, nuko kwandika muri commentaire ikintu kimwe gusa ugiye guhindura kuva uyu munsi. Kandi ntuzibagire gukanda like, ukore na sabone kugira ngo ntuzoze uracikwa n'ibiganiro by'ubukurikira. Burya ikintu nokubwira nuko iyo ukanze sabone ubu dukoreye favere kandi aba ari ikintu c'ingenzi cyane. Hamaze nareko ndagushikiriza bino biganiro ni ntama Pascal, tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.